rapport présente des graphiques qui évaluent le risque génétique pour 80 maladies. En combinant ces données, il estimerait non seulement l'impact sur l'espérance de vie future, mais aussi, de façon surprenante, le QI attendu de l'embryon. Twakuze twigishwa yuko umwana atangwa n'Imana. Ngaha mu Burundi wacu turamenyereye amazina nka mpawe n'Imana, nirema, ngushaka kwerekana ko ivuka ry'umuntu ataruhara abantu babigiramo. Iyo umwana avutse afise ubumuga canke akavukana indwara runaka, ku bavyeyi benshi b'Abanyafrika bakunda kuvuga bati niko Imana yabishatse ntaco twobihindurako. Ariko uyu munsi hari ikintu kimwe ukwiye kumenya. Urashobora kuvyara umwana ahuye neza nuko uvyipfuza wifashishije ikoranabuhanga. Muri kumwe na Mugisha Adris kuri Windora TV. Kaze. Mwiyumvire ko kuvyara umwana vyahindutse nko kugura telefone ngendanwa. Kuri telefone uhitamwo ibara, ububiko, igihe bateri mara n'uburyo kamera ikoramo. Ariko ku mwana ho uhitamwo urugero rw'ubwenge bwiwe, uburebure, nuko ashobora kuzogwara indwara zimwe zimwe. Sugwenya canke gusetsa, sinataye ubwenge. Ivyo ndiko ndababwira nukuri. Umugabo n'umugore barashobora kugenda kwa muganga. Muganga agasuzuma ingorane zirondoka ku ndwara zirenga 80. Mu guhuza ayo makuru, ashobora gupima ingene ubuzima bw'uzovuka buzoba bungana. Ariko igitangaje kurushiriza, nuko ashobora no gutegekanya ubwenge bw'umwana azovuka. Namba mufise amahera angana n'ibihumbi 30 vy'amahero kuri konte yanyu. Nukuri, ayo mafaranga namba muyafise. Mu bihugu vyinshi biteye imbere, ubu biremewe n'amategeko guhitamwo canke gutunganya umwana wanyu uko mwipfuza ko azovuka ameze. Ibi bisa n'ibintu bitumvikana kubivuga. No mu mutwe ntivyinjiramo. Ariko ikiremwa muntu turiko tujahe. Kuri uyu wa 31 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025. Mwarateruye ibirahure, muravuga muti umwaka urarangiye. Ariko muribesha, bishoboka cyane ko ari gisekuru kiriko kirarangira. Kuko mu mwaka w'ibihumbi 2025 hari ibintu bidashobora gusubira inyuma vyabaye. Twarenze imirongo y'ikoranabuhinga, y'inyifato n'inyigisho etike abana bacu bazokwiga mu bitabo vy'amateka. 2025 n'umwaka aho ikiremwa muntu cemeje ko kitakiri ico gusa gifata ingingo, kandi giteye ubwoba cyane nuko tutabimenya neza. None bigenda gute? Umugabo n'umugore bashobora kujana kwa muganga bagatanga intanga zabo muri laboratoire. Ubundi umuganga yavyigiye akazisuzuma, akabereka amahirwe buri embryo ifise y'umwana ashobora kuvamwo niyavuka. Akerekana itandukaniro rizobaho ku bwenge, ingwara zishobora kuzomufata canke kutazomufata. Abavyeyi barashobora no gusaba bagahinyanyura irigira izova b'umwana mu gihindura imiterere yaryo ku buryo azoza afise ibara ry'uruko babipfuza, imishatsi, urugero rw'ubwenge azogira azovukana bifashishije ubwenge bukorano intelligence artificielle. Programme zakozwe n'amashirahamwe nka Nucleus Genomics zishobora gutondeka embryo mu buryo butihenda. Ibimenyetso vy'irondoka ibihumbi n'ibihumbi birasuzumwa, bikabafasha gutegera muri gira izovamwo umwana ingwara zirenga 200 zishobora kuzomufata, nk'igisukari, indwara z'umutima n'izindi. Iyo bahejeje ibipimo rero barazana icegeranyo c'ibipimo bakoze, bakereka abavyeyi maze bagahitamwo bagendeye kuko bipfuza ko umwana wabo azoba ameze. Ivyo vyose ku madolari ari hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 50. Amashirahamwe amwe ararengaho akagurisha amagi afise amahirwe yo kuzotanga abana bafise ubwenge bwinshi ku madolari ibihumbi 50. Kandi ivyo vyose nivyemewe n'amategeko. Sugwenya, si science fiction. Ni mu bihumbi 2026. Ku miryango ishaka kwirinda guhererekanya ingwara zikomeye n'abana babo, ivyo birashobora gutahurika. Kubagize ibibazo vyo gutwara inda zikagenda zivayo inshuro nyinshi, iryo koranabuhanga ni cizere nyaco.
nta numwe ashobora guhakana iryo terambere ry'ubuvuzi, ariko ingorane nyayo si iryo terambere, ni uguhindura imikorere n'ububasha bwo kugenzura abantu, kuko ihinduka ryakorewe kuri abo bana bakozwe n'ikoranabuhanga rihererekanwa no ku bana bazovyara, akaba ata n'umwe azi ingaruka n'ivyago bishobora gushikira abazobakomokako. Imipaka iri hehe hagati y'ubuvuzi na jenisme y'ikoranabuhinga? Igihe uburyo bwo kurondoka buhinduwe nko gutanga komande kw'ikarata, mbega vyoba bigiye kumera nk'uko bikorwa mu burimyi, nk'uko hari imbuto za OGM, toba tugiye kuronka abantu ba OGM nabo? Ku mugaragaro bavuga ko ari ukwirinda indwara zirondoka, ariko inyuma y'iyo mvugo hihishije icifuzo kinini, kurema abantu bateye imbere kurusha abandi hakurikijwe ingingo zashizweho n'abanyamitahe b'ikoranabuhinga, hisunze ubwenge n'ubushobozi bipfuza ku bakozi bo mu mashirahamwe yabo. Si ivyiyumviro gusa, nigerageza rikorerwa ku bantu. Ivyo birabujijwe mu bihugu vyinshi, ariko amashirahamwe amwe ariko arondera inzira zo kuzenguruka amategeko aja mu bihugu bifise amategeko yovyorohereza, cane cane muri Afrika. Ikibazo kirushiriza kuba kibi, kuko ihinduka ry'irondoka rishikira n'ibisekuru bizokurikira vyose, rifise ingaruka zidashobora gutegekanwa. Birumvikana ko ayo makoranabuhanga ataboneka kuri bose. Umuvyeyi w'umunyafrika aronka amafaranga angana n'ibihumbi 150 ku kwezi, ntazokwigera ashobora gutanga miliyoni 200 kugira ngo atunganye umwana wiwe, mu gihe umuvyeyi w'iburaya yobishikako biciye mu kuziganya canke mu ngurane ya banki. Ico bisigura kiratomoye. Hari abana bazovuka batunganye, abandi basanzwe. Mu myaka 20 iri imbere, ninde azoronka akazi keza, ninde azofatwa nk'umunyabwenge canke nk'uwasigaye inyuma? Iyindi ngorane ikomeye n'amacakubiri y'ubwonko bw'ubukorano bukoreshwa. Amakuru akorerwa ko ahanini ava mu bihugu vy'Uburaya na Amerika, ku bantu bera kandi bafise amahera. Algorithm ishobora kwiga ko iciza ari gisa n'abayikoze, igasuzugura indwara canke ibiranga abanyafrika, bishiriza kuba bibi iyo ifata ambliyo z'abanyafrika nk'izidafise ubuzima bwiza kubera gusa kubura amakuru. Nico gituma ari ngombwa cyane ko Afrika yiremera ibikoresho vyayo vy'ubwenge bw'ubukorano vyigishijwe ku buzima bwayo, ku kamaro kayo no ku ndangagaciro zayo. Ubwicanyi bukomeye bwabaye mu mateka ntibwakozwe na Afrika, ariko nubu mu macakubiri y'ikoranabuhinga aracaranga umunyafrika nk'umugizi wa nabi. Nimba guhindura irondoka bigizwe akamenyero, ntituzoba turiko turema ubumuntu bubiri. Abantu batunganijwe neza bafise ubwenge n'ubushobozi budasanzwe, hamwe n'abandi basanzwe bavutse ku bavyeyi badafise uburyo bwo gushobora gukoresha abana babo. Igitigiri c'abantu bafatwa nk'abari musi y'abandi, inzira iranyegeje cane. Mbega haracari kare ku buryo dushobora kwiyamiriza ivyo bintu tukavuga toya, ego ntibirarengerana, ariko nivyamara gukwira hose ntibizoba bigisubira inyuma. Kaze rero mu gihe cacu, aho abantu bamwe bizera yuko umwana akwiye kuboneka biciye mu buryo kamere, mu buryo Imana yategekanije kubavyemera. Abandi nabo bakumva yuko umwana ahinguwe neza mu buryo bw'ubwenge n'ubushobozi bukomeye budasanzwe ari wabereye isi. Mbega iki ni igihe ciza cyo kuvyara umwana asanzwe mu buryo busanzwe, mu gihe azoba ahanganye ku isoko n'abandi bakozwe mu buryo budasanzwe kandi bafise ubushobozi budasanzwe. Azokora iki? Azokura akazi hehe? Azohangana n'abandi gute? Mbega ntazogira igihe no mu madokima yo gusaba akazi babaza umuntu uburyo yavutsemo kugira ngo bashobore kumenya neza urugero rw'ubwenge bwiwe n'ubushobozi bwo gukora akazi? Mwari kumwe nanje Mugisha Adrisse. Mubandanye kugira umwaka mwiza, amagara meza n'ubuzima bwiza. Ni kuri Windora TV.